wa gatandatu igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2022 intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zihurikiye mu ishirahamwe Kademe bo mu ntara ya Mwaro bari baramutse bagira ibikorwa rusangi mu ntara bavukamwo muri komine Gisozi. Ibyo bikorwa rusange byo kuzibira ibinogo biri mwibarabara riva ku ntara kuvuga mukuru w'intara ya Mwaro rija kuri Itabu Igisozi. Rero y'ivyo bikorwa nyamukuru kwari kugira bereke abene igihugu nabo ko mu bikorwa vy'iterambere bibara. Ivyo bikorwa vyitabiriwe na musitanteri wa komine Gisozi, abene igihugu mu iyo komine hamwe n'izo ntwazangabo zari zaje ziva mu gisagara ca Bujumbura no mu yindi mihingo yose y'Uburundi. Ibarabara vyakozwe n'izo ntwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare barasavye abatwara intara ya Mwaro ko bobaha nabo ikibanza mw'iterambere ry'intara bakaza barabaterereza mu bikorwa byose bikenewe gukorwa mu iyo ntara. Ihe intara yobona ko bikenewe canke yobona ko ifise ikibanza ko yobaha bo kubaka ibiro vya Kademe mu iyo ntara kugira ngo ishinge imizi mu ntara ya Mwaro ntibagume bakorera Bujumbura honyene ahubwo bakorere mu ntara bavu